amaso Nshuti bagenzi turabaramukije. Umuryango w'umukuru w'igihugu warateguye igisabisho c'imisi ndwi c'amashimwe yo gukengurukira Imana ku bitangaza yakoreye Burundi, bongera basaba Imana yuko yoziga mu Burundi n'abarundi. Ico gisabisho cabereye mu ntara ya Ngozi aho bita mu vyerwa vy'Imana. Hari kwigenekerezo ya 29 ukwezi kwa Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2015. Ayo masengesho yatangujwe n'igisabisho c'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Pastor Denise Nkurunziza. Duhamagaye amaraso ya Yesu Kristo yoza ico ry'ivyaha kubw'ivyaha byose twakoze muri iki gihugu cacu. Ivyiyumviro bibi, inzigo n'ishari mu mitima y'abarundi vyaratubayemwo. Duhamagaye amaraso ya Yesu Kristo yoza ico ry'ivyaha ngo abatwikire, kandi ayo maraso arimwo n'inkomezi. Nuko rero turaje tugushira hejuru umwami. Igituzanye uyu munsi no kugushima no kuguhimbaza. Amashimwe tuzotangira aha azoshike ku Murundi, mitima y'abantu yubatse mu gihugu cacu. Mw'izina rya Yesu Kristo urakoze Mana yacu kugiye gutangurana natwe muri kino gikorwa kidasanzwe. Turagushima ko imisi muri ino misi mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu niho tubisenze twizeye, amen. Uwaserukiye buramatari w'intara ya Ngozi amaze kwakira abashitsi, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yaciye atangura icese ayo masengesho mu kanyamuneza ntangere. Mwakire ubuntu bw'Imana. Mwakire ikigongo c'Imana. Ibyo si ivy'abantu, ni ubwiza bw'Imana twaje kwironderera gusa. Kandi mu butahukane duga niyo bendera. Nahandi bwururukira naha nyine. Bwa buntu bw'Imana bwururukira nyine. Ubwiza bwanje muzobonera hehe imbere. Si mu kirere ni ngaha mu Burundi nyina iri bendera iri Burundi. Mwakira ubwiza bw'Imana. Mwakira ubuntu bw'Imana. Duza amabendera. Ndakubwira ukarimanwa n'akazi kawe. Iri bendera no kuri duza. Ririmo inyenyeri zifise amasonga 6. Si inyenyeri yayo yose. Yemwe turakwiye gusaba imbabazi. Mu mice yose. Ku mukuru w'igihugu, ku bakora mu biro by'umukuru w'igihugu, mu basoda, mu bapolisi, mu bacamanza, mu bari mu ntwaro, mu bashinga amateka, mu bakenguza amateka, mu bakozi b'Imana, mu madini atandukanye, harakeneye gusaba imbabazi. N'abandi. Aya mezi 8 heze habaye kugwa gukomeye cyane. Ni naco gituma kugira duhagurukane n'Imana bidusaba kubanza gusaba imbabazi. Uri muhira icara muhira. Uje mu cumba uja hose usaba imbabazi kuko ivyo aka karyo turonse mbere gutangura n'urugendo. Ntukagishe. Saba imbabazi. Abamenyesha makuru saba imbabazi. Abanyamahanga ari mu Burundi mu gihugu cacu ciza saba imbabazi.
Imana irabazi, Imana irakubona, nta kintu na kimwe ushobora gukora munsi y'ijuru Imana itabona. Wo kwiyumanganya uko ushaka kose, muga nta kintu na kimwe kiba munsi y'ijuru Imana itazi kandi itabona. Twaje gusaba imbabazi. Ubugira gatatu, twaje gukenguruka no kwinginga. Tuzokenguruka ivy'Imana yadukoreye, ivy'Imana ikoreye igihugu cacu. Nwifata ivyoroshe. Iyo atari Imana nitwa turi ngaha. Tuyikomera amashi. Ndabisubiramo, iyo atari Imana nitwa turi ngaha. Namwe niba muri ngaha. Igisabisho c'uyo munsi casozerewe n'ururirimbo ruhayagiza Uburundi. Burundi bwacu, Burundi buhire, shingicumu mu mashinga gabintahe y'ubugabo kugingo. Warapfunywe ntiwapfuye, warahabishijwe ntiwababuka. Uhagurukana ubugabo uri kukira. Komegwa amashina makungu hakimundu naba wisambirane mu mashinga. Urundi bwacu ragiya basokuru ramutswinahe n'ibihugu fatanije ishaka n'ubuhizi. Vuzimundu wiganzuyu wakuganza. Urundi bwacu nkora mutima kuri twese, tugutuye amaboko, umutima n'ubuzima. Imana yakuduhaye kudutungire. Hora n'ubumwe n'abagabo nitekane, sangwa n'ugweze, sangwa n'amahoro meza. Camukazungagiza ibendera y'Uburundi imbere y'Imana. Turi mwishimwe ry'Imana, tudugije ishimwe. Twitegure kugira urugendo rwiza, tugende turashima Imana, ngo abizera Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Bukeye bwaho, aho ni ku munsi ugira kabiri, harabaye inyigisho zatanzwe na Pastori Bajat, umunyamerika afise amamuko yo muri Aziya. We wati Uburundi bwarahezagiwe kandi Imana izoburinda. As we were praying, Ico gihe tuko turasenga, a number came to my mind. hariho novuga nk'igitigiri taciye kiza. And I looked at him Hanyuma ndamuraba. and I said, Your Excellency, Ndamubwira nti nyakubahwa. 15. Igitigiri ca 15, 15. 15. Just say 15. Vuga uti 15. 15. 15. I said, it's not 10. Numva si 10, It is not 20. si 20, It is 15. ariko ni 15. I don't understand that. Sinahuye neza, sinahuye. I said, I get a word from God. Numvise ijambo Imana imbwiye. 15. Numva Imana yambwiye ngo And at that 15. time, Ico gihe rero, I did not know your constitution. jewe sinarinzi bwizo shingiro. I did not know your rules of election. Sinarinzi amategeko ajanye n'ibwizo I shingiro. have no idea. Umve nta kintu na kimwe nari Then mfise. God spoke to me. Mugabe ico gihe Imana ivugana And nanje. I said, Hanyuma ndavugana. you're going to be president Ndabona wowe uzoba umukuru w'igihugu for 15 years. imyaka 15. Not 10, Apana imyaka 10, not 20. apana imyaka 20. In the old palace in Ngozi here. Muri apare imwe ya kera And hanyene God ngozi. knows I'm telling you the truth. Kandi ndi imbere y'Imana, Imana irazi ko ndiko mvugisha ukuri. And I realized Ico gihe the problem rose not only in Burundi, hanyuma ndatahura ko ingorane zabaye apana ngaha mu Burundi but in gusa, the UN, ariko kandi no muri in ONU, America, no muri za in Amerika, Europe, no muri in Burayi, Belgium, no muri Belgique, and many places. no mu bindi bihugu ko aribo bahagurutse. I was at the airport Igihe kimwe nari kuri kigo in cy'indege Nairobi, muri aeroport y'i Nairobi. and a lady with the UN passport, Hanyuma haza rero umuntu umudamu afise very passport respected lady, yo muri ONU.
We were standing on the way to go into the lounge and to be checked. hanyuma twe tugiye ahantu kugira ngo bashobore kudusuzuma ko atabigwanisho dufise And I said, finally, we're here. navuga ni ubu rero turashitse I said, where are you going? ni mbega wewe hajya ugiye he Oh, to Italy, she said, to Rome. arambwira ati jewe ngiye mu Butaliyano i Roma And I said, hama ndavuga ni I realize you work for the United Nations. ndabona yuko ukora muri Nations Unies Said, yes. avuga ati yego I said, where did you come from? navuga none uje uva he She was in Nairobi. ico gihe ari Nairobi muri She Kenya said, from Burundi. avuga ati je ndeva mu Burundi And I said, hama ndavuga ni how is it in Burundi? none mu Burundi ubona vyifashe gute She thought I have no idea about Burundi. we yarazi yuko umva mu Burundi ntakere kimwe ndahazi Oh, she said, acha avuga ati oh that man is trying to run for a third term. ujya mukuru w'igihugu ariko arondera gutwara ikiringo ca I gatatu said, who's that? rero niyo muntu mbe bivuga ni The president, you mean? uvuga ngo uravuga president No, she said, against the constitution. aravuga ati ego ahubwo nibwizo shingiro yarirenze And in my heart, I said, mu mutima wanje navuga nti hallelujah. ni haleluya And I said, hama ndavuga nti can I tell you something? mbega no kubira akabanga I said, I know that man. ndavuga nti uyu muntu uko uravuga She ndamuzi was shocked. acha arakanguka I said, he's my friend. ndamubwira nti urazi uyu muntu uko uravuga I n'umugenzi respect him greatly as a president. ndamwubaha cyane nk'umukuru w'igihugu In fact, I said to the people in South Sudan, hama bo kandi sinabwiye yuko muri Sudani y'Epfo to the European ambassadors and others, ndabwira abantu nabwiye aba ambassadeur bo muri Europe I said to them, listen, nabwiye nti umvirize in nababwiye all Africa, muri Afrika yose I can say to you, jewe nagenda babwire this man is one of the best presidents lives in nabwira ni muri Kenya. Afrika uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ni mukuru w'igihugu ba mbere bameze neza uyu mukozi w'Imana Bahajat amaze imyaka irenge 60 atanga ubutumwa bwiza muri Aziya, Amerika yo hepfo no muri Afrika. Ati ibintu byarayangaye mu Burundi kubera bungere b'amashengero bataye ubusho bw'intama. You Christians became so coward. mwebwe abakristo mwarabaye abantu b'ubwoba I am ashamed of you. nukuri numva ntabishimiye I am ashamed of you. numva nukuri muntu isoni If you are from Ngozi, nimba mwebwe muri mvukira z'Ingozi you're okay. okay ntacyo mwebwe nta problem But if you are from Bujumbura, muga nimba rero mwaje mu Bujumbura God have mercy on you. Imana ibagire imbabazi God have mercy on you. Imana ibagire imbabazi God have mercy on you. Imana baharire You run out, mwace muhunga you run away, marahunze and if you're listening to me on television, nimba namwe ko murankurikira I say in the name of Jesus, ndabivuze mu izina rya Yesu repent, mwihane pray, musenge turn back to God, muhindukire Imana pray for your president, musengere mukuru pray for w'igihugu your country, musengere igihugu cyacu stand for the truth. muhagararire ukuri 2 more points. hari ibindi bintu bishaka kuvuga What do we do now? mbega uyu munsi dukora iki What do we do now? dukora iki I attended the day when His Excellency started his campaign. uyu munsi rero kwiyamamaza byatangura naraje nari ngaha mu Just a little bit north of here. hari hajya agatubuye hajya And I was amazed. hama naratangaye The cars were about 10 kilometers almost long. imiduga yaritonze novuga yaritonze ahantu uvuga ati You were there, Your Excellency. You remember that? I saw you mwari there. ngaha I saw you there. we narababonye ndibuka ko mwari muri hajya When I walked in the meeting, hama naragiye ninjira I love you. ndabakunda cyane cyo twanga batanga There akarorero were about 1 million people there. hari nk'umuriyoni w'abantu bari ngaho The people love this man. abantu ko abanyagihugu abantu baramukunda I said, now I can see ndavuga ni ubu ndashobora why they gutaha are afraid of him. ndatahuye igituma bajya abantu rero nababwiye How bamutinya much the people love him. kuko ndabona ukuntu abanyagihugu bamukunda I saw him. naramubonye I walked with him. twaragendanye twarajanye I ran with him twarirutse 4.5 kilometers on the day of peace. kumujya munsi mukuru aho mahoro twarajanye twarirutse nk'ibirometero birenga 4 At that time, he was only 45. icyo gihe urumva yarafise imyaka 45 And I was 65. amati je nanje nari mfise imyaka 65 And I was tired. hama icyo gihe urumva nari And he would narushe. slow down a little bit. hama akashaka kugabanya To have mercy on me. angiri imbabazi simfire mu nzira And then we went down, hanyuma cyo and turabandanya he began to make bricks with his hands atangura gukora amatafari afatura amatafari n'intoke ziwe and build schools. atangura kubaka amashuri In Bujumbura, Bujumbura he was cleaning the streets.
yariko and beautifying the city. hamwe no kugira ngo igisagara gishobore gusanurwa. There is no president in the world Umve nta mukuru w'igihugu numwe ngaha mwisi have done what this man has done. amaze gukora ivyo uyu mukozi w'Imana amaze gukora. There is no man in the world, Nta muntu numwe ngaha mwisi anywhere in the world, umve isi yose have made bricks with his hands yafashe amatafari akayafyatura n'intoke and ziwe built schools like he did. hanyuma akubaka amashure nk'uko What yayubatse. do you want? None mushaka iki kandi? Democracy. Democracy rero niyo mushaka. I love it. He respects democracy. Nuko ndazi neza ko arubaha You democracy. have election with democracy. Amatora You akaba follow akoze muri democracy. mukayikurikiza You have democracy. opposition, Hama mukagira okay and abagwanya His ubutegetsi Excellency opposition. the first Vice President Hanyuma kandi na nyakubahwa mu icegera is from the opposition. cyambere cy'umukuru w'igihugu His nawe Excellency akaba muri second. opposition. Hamwe n'icya kabiri cya kabiri. This is amazing. Ibi ni gitangaza. What more democracy you want? None demokarasi yindi murondera ni iyi. This country is an example of democracy. Iki gihugu n'akarorero ni This example. country is an example of freedom. Iki gihugu ni example ya I believe with all my heart Je ndizera neza mutima wanje. there is more democracy here than in America. Yuko nga mu Burundi ari demokarasi gusumba muri Amerika. What do you want? None mushaka iki kandi? What are you asking for? None muriko musaba murondera iki? Then I heard about the coup. Hanyuma narumvise n'ibijanye na kudeta. I was in Juba. Nari Juba. And that day, the 14th of May, Kuri iyo tariki 14 z'ukwa gatanu. that same day, Uyo munsi nyene it was my celebration yari munsi mukuru. of 61 years in ministry exactly. Yari novuga iyo tariki nyene yari tariki ya anniversaire y'imyaka 61 Started kuko c'Imana. on May 14 Kuko ico gihe natanguye mu kwezi kwa gatanu. on a Friday night, Hari ku munsi wa gatanu ku mugoroba. 1952, 54. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu na kane. And I was very worried. Ico gihe rero kandi I couldn't sleep. ico gihe kandi nari numva I was calling this man that I respect and love, Albert, kujya kushaka kusinzira ndatelefona Albert ico gihe numva ija kudeta. every few minutes. Umva ku mwanya He nabwo said, Dr. Patarse. amanavuga ni arambwira ati Dr. Pat Ange I knew where he was. ndazi neza aho yarari. He was where? You know that. Murabizi When this coup started, it was in Addis Ababa. muri bukumara neza ko umukuru w'igihugu atari ngaha mu gihugu. And the Lord showed me how he's coming back. Dar es Salaam. Yeah. Dar es Salaam, sorry. Yari muri Dar es Salaam hama Imana iranyereka neza ukuntu agiye kugaruka. And God showed me how he's going to come back. Imana iranyereka ukuntu agiye And I kugaruka. kept quiet. Hama ndihorera. And I prayed. Ndasenga. And I said to the Lord, Ndasenga Imana ndabwira I said, Imana. this is my ministry anniversary. Ndavuga ni Imana, uyu no munsi ni tariki ya I anniversary receive yanjye. gifts on this day. Man, uyu munsi rero ndakiriye kado. I said, I'm asking you for one gift. Man, ndagusabye kado imwe, ungabire imwe gusa. Bring him back. Ndagusabye mugarukane umukuru w'igihugu. Bring him back. Ndavuga ni Imana mugarukane mu gihugu. Niyo kado ndagusabye. And I said to God, Hama ibyo nabibwiye Imana. I will celebrate it all my life. Ndavuga ni Imana, nubikora nzogutazira, nzobihimbaza, nzogushimira imyaka yanje yose. It will be the greatest gift I received. Ndavuga ni Imana, ivyo niwabikora niyo ngabire ya mbere uzobumpaye gusa. And I said, God, tonight, today, Ndavuga ni Imana uyu munsi. and at 11 o'clock, Ico gihe rero hari nka minwi nka saa sita y'ijoro. before the day was finished, Imbere yuko umunsi uhera, Albert called. Albert acarantelefona. And he said 2 words, 3 words. Amajambo atatu. He is back. Arambwira ati yagarutse. And I said, Hama ndavuga nti haleluya. Amen. and I received my gift Hama ico gihe naciye ndonka iyo ngabire rero iyo kado yanjye. before the day was finished. Imbere yuko uyo munsi wa anniversary yanje. And I will celebrate it Hama nanje every year. Igihe cyose kumwaka Every time in May 14, igihe cyose tariki 14 z'ukwezi kwa I will gatanu. say, thank you, Lord, Nzoka mvuga ni Imana warakoze. for my beloved son, Ku mwana wanje. His Excellency, Nyakubahwa. the President of Burundi, Umukuru w'igihugu cy'u Burundi. is back in office. Yaragarutse kandi mu gikorwa ciwe. That's why I said, Nicyo gituma uyu munsi if ndababwiye. I came here Nimba uyu munsi mubona and nagarutse. said nothing for this whole week, Ati nimba no ushaka kugira ntihagire ikintu kimwe mvuga muri iyi ndwi. it was enough for me.
nukuvuga kuba gusanga handi to see babona his gutya face safe. kubona gusa ari muzima agihema nivyo birampagije I give all the glory to God. umva icubahiro cyose ndagiha Imana yo mwijuru. umuvugabutumwa Pastori Bahjat yarabandanije gutanga inyigisho ku muhingamo. Listen very carefully. Munkurikire neza. I'm reading from the Gospel of Luke chapter 13. We are reading to you Ngiye gusoma rero ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Luka 13. a message that's very dear to my heart Ubutumwa bwiza by'ukuri bwankoze ku that mutima. explains the way of salvation in a very good way, a clear way. Kandi n'amajambo asigura neza ibijanye n'agakiza. Luke 13 Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka Verse 13 kuva ku murongo wa 10. says, and he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. Haba ngo ku munsi w'isabato yigishiriza muri imwe mu masinagogi. And behold, there was a woman with a spirit of infirmity for 18 years Ngo hari umugore winjiyemo impwemu itera ubumuga yari amaze imyaka 18 and was bowed together and in no wise could lift up herself. kandi yari ahetamye adashobora kunamuka na gatoyi. But when Jesus saw her, he called her unto himself Hama ngo Yesu amubonye aramuhamagara amubwira ati and laid his hands on her aramubwira ati nyina wanje and said to her, woman, thou art loosed from thine infirmity. ati urabohowe ubumuga bwawe. And immediately she was made straight and glorified God. Hama ngo mu nyuma amaze kumurambira kw'ibiganza uwo mwanya aragororoka But when ahimbaza the Imana. chief of the synagogue saw that Jesus healed on the Sabbath day, he answered with indignation and said to the people, Hanyuma ngo ari ku mukuru w'isinagogi yitonganiriza ivyuko Yesu akijije uwo muntu ku isabato abwira abana ati there are 6 days in which men work in them, therefore come and be healed, and not on the Sabbath day. ati hari iminsi 6 ikwiye gukorwamo igikorwa aba ariyo muza ngo mukizwe. But Jesus answered him and said to him, thou hypocrite, does not one every one of you on the Sabbath day loose his ox or his ass from the stall and lead them away to watering? 15 abango umwami Yesu aramwishura ati mwanjyajyamwe mbega umuntu wese muri mwebwe ntazitura inka yiwe canke indogoba yiwe mu ruhongore ku isabato akayijana akayishora. I want to be very clear. Ndashaka rero ndababwire neza A few points. ndabatomorera ibintu I bikeyi want you to understand them clearly, please. nkeneye ko mutahura neza. Satan has Satan. bound every person from Adam until our days. Satani yari yaraboshe abana b'abantu bose kuva kuri Adamu n'abamukomotseko. Started with Adam and Eve. Yatanguye igihe yahenda Adamu na Eva. Even Abraham one day, Na Aburahamu umunsi umwe and vyarashitse. Moses, Na Mose and vyarashitse. David, Na Dawidi. and Solomon, Na Salomo. and Isaiah, Na Isa na and Paul Yesaya. the apostle. Na Paul intumwa Paulo. All of them made mistakes and sinned. Aba bantu bose bana bakoze ivyaha. No one stayed free without being bound by Satan. Nta muntu numwe yabaye ngaha mu isi atigeze ageragezwa na Satani. No wasi- prophet, Nta muhanuzi. no teacher, Nta mwigisha. no doctor, Nta mwigisha vyanditswe. no president, Nta mukuru w'igihugu. no king, Nta mwami. no prince, Na uganza. even King David. Hamwe n'umwami Dawidi vyaramushikiye. We know the story of him when he killed the husband of a woman to marry Turazi her. inkuru za Dawidi ngene yishe Uriya yishe umugabo yishe Uriya kugira ngo ashobore gufata umugore wiwe. Satan bound everybody, Satani yari yaraboshe abantu bose. including you, Nawe ubwawe kandi urimwo. including you. Nawe kandi. Let me tell you 3 steps very quickly. Reka ndababwire intambuko 3 zikomeye. Listen, Mwumvirize. say with me. Umusubiremwa n'amajambo. Say with me. Number 1. Uvuga uti icyambere. Number 1. Uvuga uti icyambere. This woman had a spirit of infirmity. Uyu mugore doje gusoma yari afise imwemu yamutuma aguma asutamye. She was weak, Yari afise intege nke. and we all have weakness. Kandi murazi twese turafise intege nke. I have them. Ubumuga. Nanje nafise You have ingorane. them. Nawe ukagira ubumuga kanaka. Listen to me wherever you are seated. Shaka ndagusaba unyumviriza aho wicaye We hose. have desires. Twese turafise ivyifuzo. Many people have those longings. Abantu benshi muri twebwe barafise ibintu bakeneye. And the devil comes Hanyuma Satani agacaza and says, agaca avuga ati that's a beautiful woman. oh ngwera ujye mugore ukuntu ari mwiza. Get her. Ngo muraba ukuntu ngo nawe That's a bottle of beer. hari icupa ry'ibiyeri gusoka Drink kumusore. it. Upfa kumusorora gusa. And you will forget all your problems. Hanyuma mugore nimwamara kuryama uzoca wibagira ingorane zose And in ufise. the streets,
hanyuma mu mabarabara people say to young people, ugasanga abantu rero barabwira abantu oh, there is b'imisore little drugs. bakubwira ngo wewe mwe niwanywa aka kantu gusa Use it. ufe kuko And fata gusa you will be the happiest person in the world. muri yo mara kugatsonsomera neza uzoca uba umuntu anezerewe rwose Or somebody say a word, cyangwa umuntu akubwira ijambo and the devil says, hamwe satani ashakubwira answer him, ngo arakugaye fight him, ngo musubize do something. ngo nawe agira icyo ukoze We get angry, ugasanga turashavuye we fight, tukagwana we lie, hama cyangwa we tukabesha desire, ugasanga we turayifuza fight each other, tugasanga we turanagwanye hate one another. tukankana urwango rudasanzwe Listen carefully now. aha mumvirize neza rero Jesus sees you. yesu arakubona He knows your name. kandi arakuzi n'izina ryawe Oh, you arakuzi say, wowe uravuga ati I am just a boy in rero Buye. washa ati jewe ndakantu gusa kibere ngaho kibuye I am just a simple person. ati jewe ndi umuntu wo ngaho gusa atasha amazi God knows you. imana irakuzi Jesus loves you. yesu aragukunda He cares for you. kandi He arakwitayeho knows where you stay. arazi n'aho agiye uba He muhira knows the day you were born. arazi n'umunsi And He wavukiyeko looks at you now. hama uyu munsi ariko arakuraba Whoever you are. aho uri aho nyene wicaye If you cyangwa are in uhagaze government, yaba ukorera muri if leta you are in the army, cyangwa uri mu gisirikare if you are a farmer, cyangwa ukaba uri umuntu if w'umurimyi you are a student, cyangwa ukaba uri umunyeshuri if you are a teacher, nimba uri if you umwigisha are a professor, cyangwa ukaba uri umwigisha muri kaminuza Jesus sees you. yesu arakubona And He sees all the wrong things you have done. kandi na vya bindi byose by'ivyaha wakoze arabibona Number 3, icya gatatu He says, yaravuze come to me. aravuga ngo nimuze mwese Jesus is calling you. yesu uyu munsi akora guhamagara ngo This nuze woman came. uyu mugore yaciye yitaba And Yesu. tonight, this afternoon, hama rero kuno muhingamo Jesus is calling you to come. yesu akora gutumira ngo uze nawe Right now, uyu mwanya nyene wherever you are, aho ushaka kuba uri hose wherever you're standing, aho ushaka kuba wherever uhagaze you're sitting, cyangwa aho wicaye whoever you are, umva uwo uri wese listen to me. shaka unkurikire God knows you. imana irakuzi He knows your sins. kandi irazi n'ibyaha And He's byawe calling you to come. kandi ikwiye guhamagara ngo He uze wikare says, iriko iravuga I iti died for you. ati naragupfiriye On the cross, ku musaraba I gave my life for you. natanze ubuzima bwanjye ku Come bwawe back to me. ngwino ugaruke kuri jehewe Number 4, icya kane when you come, niyo mara kwitaba He will touch your life. yesu ashaka gukora ko When guhindura you say to Him, niba mubwira uti Lord, I'm a sinner. ati mana ndi umunyabyaha Save me. nkiza ibyaha byanje Forgive me. mana umbabarire Change me. umpindure He will change you now. ako kanya nyene aca You will guhindura never be the same. kandi ntuzongera kumera uko wari umeze ku muhingamo umukuru w'igihugu ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bararemesheje igisabisho cyo guhimbaza imana
amaboko hejuru, amaboko hejuru, amashi ku Mana yacu, amashi ku Mana yacu, amashi ku Mana yacu, amashi ku Mana yacu. Nakanyamuneza ko n'umunsi ugira kabiri. Umunsi ugira kabiri twabatumiriye amasengesho yo gushima, amasengesho yo gukengurukira Imana, amasengesho yo gusengera igihugu, amasengesho yo gusengeranira, amasengesho yo gusaba ubwiza bw'Imana, amasengesho yo gusaba ubuntu bw'Imana ngo buze bubane natwe mu myaka 5 iri imbere. Turabashimiye rero mwebwe mwese mwitavye ubutumire uno munsi. Kubw'ivyo tubashimire kandi tunashimira Imana yabashoboje mu kwikomera amashi no kwikomera amashi. Turabashimiye cyane. Turashimiye cyane akigoro mwagize no munsi. Nkuko twama tubivuga dusaba Imana yuko vyandika muri cya gitabo cyawe ntibagiranwa. Ibi mwakoze no munsi mukuza muri kiyaya c'Ingozi cyo mu Vyegwa basokuru bita ivyegwa vy'Imana. Imana ibahembere, Imana ibahezagire kuri mwebwe, Imana ibahezagire kuba kino gikorwa mwebwe imiryango yanyu abana banyu abuzuku n'abuzukuruza gushika ku rungano igihumbi. Turashimye Imana yuko no munsi utubere umunsi mwiza cyane, ahantu hari ubwiza bw'Imana, ahantu hari ubwiza bw'Imana. Tuwaje kurondera ubwiza bw'Imana ari kibanda y'utwereka buri saha hari ubwiza bw'Imana mu kino kiyaya. Ntabwo wumva wewe murumva ubwiza bw'Imana, murumva ubwiza bw'Imana, mwakira ubuntu bw'Imana, mwakira ubuntu bw'Imana, mwakira ubuntu bw'Imana, mwakira ubuntu bw'Imana. Wibuke amajoro wasenze, wibuke na ya minsi iyi Mana twaje gutambira no hantu tugasimba twigera hejuru. Ugiye kwibona gusumba bwa bwiza twaje kurondera. Warumaze ko ubwiza igice gito gusa, hari ubwiza bwagutse bw'Imana ugiye kubona kandi bwakire, wakira ubwiza bw'Imana. Umunsi ugira gatatu hari haramukiwe Pastori Eze Abat wo mu gihugu ca Nigeria. We wati Uburundi ni igihugu ciza kiri mu minwe y'Imana. Miracle in this land. Igitangaza There are hano. miracle in this place. Uri gitangaza hano. Miracle in this place. Igitangaza hano hano. Because you are God's miracle. Kubera ko rero mwese muri bitangaza vy'Imana hano. Nothing can be added to you. Nta kintu na kimwe gishaka kuzokunanira. Nothing will be removed from you. Nta kintu na kimwe uzokwakwa. You are a miracle. Wowe uri gitangaza. You are God's idea. Umva uri icimvira You c'Imana have wewe. complete purpose. Wewe uri ntumbero y'Imana yashitswe. God is not afraid Imana ntifise ubwoba. to create a person like you. Ngwiremo umuntu ameze nkawe. Why will you be afraid Mbere kweri ko wogira to ubwoba. accept who you are? Ngo ushobora kwemera icuri. Wherever you born doesn't matter. Aho wavukiye hose naco hatwaye. Your father does not matter. Papa wawe yakuvye naco But atwaye. there is a purpose in your Kuko life. hariho umugambi Imana ifise ku buzima There bwawe. is a reason for Burundi. Hari impamvu Imana yaremye Burundi. That Burundians are not Europeans doesn't matter. Hari igituma nimba Barundi atari abanyaburaya hari impamvu ntaco We need bitwaye. to understand our place. Dukwiye gutahura neza ikibanza Imana Our duha. calling. Umuhamagaro wacu. When you know who call you, Mbega washobora gutahura waguhamagaye you will know wari. how to answer. Nuzomenya guhamagaye uzomenya n'ukuntu uri When bwitabe. you know the man behind you, Ni wamenya umuntu ari nyuma yawe You know. akurongora. Uzomenya where you are going to. iyo uri kuraja aho ukuraja. Every instruction Umva ijambo ryose has a aguhaye. direction. Instruction yose cimvira cyose bagutumye haba hariho umuntu yagutumye. It's you. Igihugu cyose kizogeraza kugwanya. The powers that harass you, Ubu baje bwose bwiraza kukuburagiza. we Africans, Twebwe rero nk'abanyafrika we say enough. turavuga tuti twebwe enough birarangiye. Birahagije. Birahagije. Hallelujah. You are the only one I know. Ni wewe gusa jewe nzi. Your love we never see. Urukundo rwawe ntizohera. You are the only God we serve. Ni we Mana gusa dukorera. Your grace we never see. Ubuntu bwawe ntibuzohera. The only God we serve.
Imana The yo only God we serve. dukorera. The only God we know. Amen. Imana tuzi. Amen. Are you ready? Mbega muriteguye? Are you ready? Mbega muriteguye? Do you know what it means Mbega murazi icyo bisigura? for Abraham to carry his son? Mbega murazi icyo bisigura ubonye Aburahamu afashe umwana wiwe? Do you know how many years Sarah waited for the son? Mbega murazi imyaka n'imyaka Sara arindiye umwana kugira ngo avuke? Going to slaughter the boy. Hama kazona Aburahamu ngo agiye kumutanga nk'ikimazi. We want to tell the world Dushaka uyu munsi kubwira isi that this is our own. yuko iyi ahari ari wacu, ahari ari isi yacu. This one is our own. Rero tuti umve aha twebwe umva uri wacu. Can you say my president? Mbega bavuga uti mbega president wanje. Now we need to protect him. Dukeneye kumukingira kumuprotege. We need to protect him. Dukwiye kumuprotege kumurinda. Imana yonyene niyo security yacu. Only love is his security. Umva urukundo rwonyene ni go security. We need to secure him. Twebwe urukundo tumuha niyo novuga ngo ni security yiwe. I kneel before all of you Jewe ndafukama imbere ya mwese to ask you, kugira ngo nshobore kubasaba. please, Ndabinginga. let us secure Ndabasavye what tumuprotege. God gave to us. Duprotege icimana yaduhaye. The Bible said Bibiri ivuga ngo Jesus came unto his own. ngo Yesu yaje kubiwe His own rejected him. ariko abiwe ntibamumenye. But as many as accept Ariko him, ngo bamwakiriye bose to them he gave ngo power yabahaye ububasha bwo to gucika become the sons of abana God. b'Imana. We need to accept our own, Twebwe dukeneye kwemera no tukakira. matter how little we have. Nubwo tuba dufise ibintu bikeyi tukavyakira. Ku mutaga uyu muvugabutumwa wo muri Nigeria yarabandanije inyigisho. From today, Kuva uyu munsi every mouth akanwa that kose is speaking against the president, kavuga amajambo mabi kagwanya umukuru w'igihugu kazokugara. say amen. Vuga uti amen. Today, Kuva uyu munsi any country, igihugu cyose any government leta ariyo that yose will rise against our government, rizohaguruka kurwanya leta yacu we shut them. tuzohagarika We shut them out. tuzokugara We akanwa shut kacu them out. tuzokugara mu We nkaya shut them out. tuzokugara akanwa We kacu shut them out. tuzokugara We akanwa shut kacu them out. tuzokugara akanwa kacu. Nibikunda. Nibikunda Nibikunda. nibikunda Nibikunda. nibikunda Nibukunda. nibikunda Nibukunda. nibikunda Nibukunda. nibikunda. Umukuru w'igihugu yasozereye igisabisho cy'umunsi ugira gatatu ashimira Imana kubona ukwezi kwa myandagaro kurangiye amahoro. turabashimiye cyane, tunashimira gose Imana yabazigamye kandi kabashoboza kuza ngo dusangire umunezero w'Imana. Reka tusubire kandi tuyikura ubwatsi tuyikomera amashi ko yatunejereje kuno munsi mwiza. Turashimire kandi abakozi b'Imana baje baturuka mu bihugu vya kure mu mico itandukanye y'isi, abamaze iminsi badushikiriza ubutumwa bwiza, bakadushingira intahe, bakatubwira ibitangaza bikomeye Imana iteguriye igihugu cacu n'abarundi. Tukabashimira cyane yuko bafashe umwanya udasanzwe, abo n'abantu barushe baruhishijwe n'amasengesho basengera igihugu cacu Burundi, kuko Imana yashize ku mutima wabo gusengera igihugu cacu cy'u Burundi bari mu mice itandukanye y'isi. Kubw'ivyo nabo nyine abashitsi bacu bagize akigoro bakava mu bihugu vyabo, bakava mu bisata bitandukanye ku bice bitandukanye by'isi kugira ngo bazi badushikire umunezero nk'uyu, bashikire abarundi n'igihugu cy'u Burundi. Tubakuri ubwatsi tubakomera amashi cyane, tubashimire cyane. Tubona nakajya gushimira kandi abarundi sinzi na cyane cyane abakozi b'Imana mu madini atandukanye, mu mashengero atandukanye, basengeye igihugu bagasengera abarundi mu mweme no mukuri kugira ngo tugere kuno munsi dufise umunezero umeze uku. Satani yifuza ko tugira umunezero nk'uyu, murabizi. Kubw'ivyo rero Imana
mwasenze ni Imana yumva kandi Imana yishura amasengesho yanyu yarayakira yishura. Muri abantu beza, muri abahize imbere y'Imana, dukomere amashimana yacu kuko yishuye amasengesho yacu. N'akanyamuneza kandi kuno munsi ugira gatatu tunezere duhimbawe kubona turi mu gihugu kiri mu umutekano, turi ngaha mu vyegwa dushimira Imana, dutamba dutarika, tunezererwa Imana ku vyiza n'ibitangaza yadukoreye. Iyi Imana yakoze ibi, ya Mana wasenga imisi amajoro ukwisonzesha kwawe, ngiye yanyishuye amasengesho yawe, uriko uratamba unezererwa Imana yakugiriye neza, wikomera amashi cyane. Musi ugira kane harabaye intahe ya Nadine Nzomukunda uwahoze ari umushingamateka mu mwaka w'ibihumbi 2005. Ni mu mutege yompi. Intahe yanje ihagaze ku bintu bitatu. Icambere ni uko nzi amasezerano y'Imana yavuganye natwe tutarataha tukiri hanze. Ica kabiri ni uguhonyanga, ukwirengagiza. Umuntu ingene ashobora kwirengagiza agahunyanga umugambi w'Imana kandi asanzwe awuzi abitewe na Satani. Aho twari tutarataha tukiri hanze, Imana yaratugiriye ubuntu, amasezerano iraduha amasezerano, kandi ayo masezerano ndi umwe mu yashingira intahe kuko narabibayemwo igihe hasinywa amasezerano yo guhagarika intambara. Nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu yaratwibukije mu masezerano menshi duhejeje gusinya. Twari mu ahantu hitwa Cine Club, hama byose birangiye hageze yuko dutaha yaradukoranije aratubwira ati harageze ko dutaha, Imana iraduhaye intsinzi, kandi intsinzi duhaye si kubw'ubushobozi bwacu, ni kubw'ubushobozi bw'Imana. Ni Imana yonyene ibikoze. Hanyuma rero nitwashika i Burundi, ntimuze mwibagire aho Imana yabakuye, ntimuze mwibagire ibyo Imana yabakoreye. Nimwamara kurya mugahaga mukubaka amazu mukamererwa neza, ntimuze mwibagire aho Imana yabakuye. Ati Imana idukoreye ibikomeye cyane. Ico gihe nanje naravyumvise. Hanyuma rero muri ayo masezerano nje naca ndaza ubwa mbere, ndiko ndagira resume kuko ni byinshi. Nca ndaza ubwa mbere mu bategura kubakira, ndashika turakira kubera ayo masezerano nari ndayazi, kandi ndashima Imana n'abakozi b'Imana baza bakonfirma icyo Imana yari yaravuganye n'umukozi wayo, kuko Imana yamutoranije kuva kera, kandi acavuga ati Imana nukuyiha ikibanza cya mbere muri vyose. Haleluya. Rero abakozi b'Imana baza bakonfirma ivy'Imana yakoze, kandi Imana nihabwa icubahiro. Hama rero turashika, jewe ndaba mu bizigirwa, turakorana mu tarabonye umukuru w'igihugu yakubahwa. Hanyuma jewe rero uko Satani yaramfashe, amaze kumfata, uko nashitse ndi mu ba protocole biwe muri bonne gouvernance. Hama muri ico gihe nukuri amasezerano y'Imana nari ndayazi, kandi narabona ingene byose bimeze, nari meze neza ntekereje. Kandi Imana ku masezerano yari yaraduhaye yari yavuze ko izotugirira neza twashika i Burundi, ibintu bizogenda neza twese. Hama rero jewe maze gushika i Burundi,
ndashika nkiri kumwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu byari bimeze neza, ariko muri ayo masezerano nyene Imana yari yadushikijemo nca ndagirirwa ibakwe, ndatorwa kuba umushinga amateka. Maze kuba umushinga amateka rero nari namaze kuva muri bonne gouvernance twatandukanye, ibyo gushika mu nama nshinga amateka nca ndaba umukuru, nca ndamererwa neza, hanyuma nca mbona nguma nurira indege, nca mbona nguma ndonka ama frais de mission, mbona ibintu vyiza, hanyuma rero nca ndatangura rero kwibagira aho Imana yadukuye. Iyo umaze gushika ahantu ukabona ibintu vyiza n'ivyo gusenga mbere rimwe nkabiheba, kuko nari numva merewe neza, kandi ivyo bintu by'ubushinga amateka burya byarankururiye bikomeye, kuko naronse umugisha urenze, ndaronka byinshi, hama kandi nari nkiri na muto, nkabona nyene ndakomeye, nkibona ko ngira benshi barabizi, nkabona nyene ko bikomeye. Hama rero umaze guta umugambi w'Imana, umaze kwibona nyene ko uri umuntu wo hejuru, uri umuntu nyene yibona, nivyo byaciye bintera n'ubugarariji, bica birantera rero kugarariza. Maze rero kugarariza canjana nyene Nyabahururu, canjana n'abandi, donc twari tuzi umugambi w'Imana, ivy'Imana yatubwiye, n'ivy'Imana yavuze kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu, n'ivy'Imana yatubwiye ubwacu. Mugabo rero nanje ca ndirengagiza uwo mugambi w'Imana, bivanye n'imigisha myinshi nari naronse, bijanye n'ivyo nari ndimwo, kuko burya umugisha iyo bakubanye mwinshi rero utakunaniye kugera, usanga bigoye, usanga ugiye mu bintu bitameze neza. Turagarariza, turaja mu bintu nyene vyo kwambara impuzu za vere, tukambara n'ibitambara vyirabura, tugarariza nyene, hanyuma kugira ngo turabe yuko ivyo twifuza twobishikako. Ariko rero muri ivyo byose uko twagenda dukora dupanga imipangu, nkabona imipango dupanga ntishika, nkavuga ati none ibi bintu ko bidashika, ivyo dupanze nkabona ntibikunda, ivyo dupanze n'amatora yo muri 2010 nibaza ko byari gukunda, mbona vyose biranse. Hanyuma ndavuga ati none ibi bintu kweri Imana niho yaciye inyugurura ubwenge, ndasubira inyuma ndiyumvira, none kuva aho twapangiye ibintu, uko dupanze ikintu aho tuba twagipanze twasanga cyamenyekanye, nkavuga none iki bintu nibiki, kubera iki nguma mbandanya muri bino bintu. Hama rero nca ndavuga ati reka nsenga Imana kugira ngo Imana imfashe kugira ngo shobore nukuri gutahura ibi bihe ndimo. Hama Imana iramfasha, ngenda mu gikorane kimwe, ngiye mu gikorane nsanga y'abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana rero wamenga bambonye, baca baraza baramvugishwa ko baravuga ati wewe ibiriko biragushikira byose wirengagije icuzi, wirengagije umugambi w'Imana kandi uwuzi. Je sindakuze umukozi w'Imana, ntiyaranzi n'ivyo ndimwe, ntiyarazi na kimwe, wirengagije ivy'Imana yakubwiye kandi usanzwe uzi. Hama rero ucuja mu bindi, nico gituma uri kuragira ingorane zimeze gutyo. Nzitahura muri izo ngorane rero, umaze kugarariza, burya rero n'ubwiza bw'Imana buca bukuvako. Umaze kugarariza n'ivyo wari ufise byose birahera. Hanyuma umaze kugarariza, Imana nawe ikigukura kwa maboko. Burya rero ntuzuvuga ati ngo abantu baranyanse bagize gute, oya, uba wacumiye ku Mana. Imana nayo niyo nyene ikikwihanira. Muri ico gihe rero ndagira ibibazo, abagenzi baranyanka, abo twara tuvugana bose bace baramu telefona, akavuga ati ntunkwegere, uwundi nawe namubwira ati mbega ni gute, akaca azimya telefone. Ivyo nari mfise byose mbona biragiye, ndavuga Mana none ibi bintu ni gute. Kumbe iyo umuntu agararije ubutegetsi, agararije abo batobanuje amavuta, inkurikizi niyi. Ca ndavuga ati jewe rero reka nsenge, hama rero senga Imana izomfasha. Niho rero naca nagiye mu gikorane,
nsanga rero burya Imana yacu ni Imana iratuzi kandi iratubona. Nsanga y'umukozi w'Imana araca arambwira ngo reka ubwo bugarariji wewe biriko biragushikira byose nuko wagiye ku ruhande umugambi w'Imana ivyo kandi wari usanzwe ubizi. Hama rero aca arambwira ati fata ingingo usubireyo, hama kandi uze uramusengera nyene icubahiro umukuru w'igihugu kandi ubikore ubikunze. Baransengera bavuga ati genda fata ingingo wandike mbere ku rupapuro, hama rero ubishikane kandi ibyawe niho bizosubira kandi kugenda neza. Ndavyibaca baransengera, abakozi b'Imana bansengeye, ndafata rero urupapuro ndandika, mva aho hantu nagiye mu gikorane mfise urupapuro rwo gusaba ikigongwe. Mugabo shitse mu Burundi ndiyumvira mbe ndarutange ndarureke, Satani nyene azara aranyongorera. Mugabo kubera bari bambwiye ati nutasaba ikigongwe ahubwo uzopfa, nutasaba ikigongwe ibyawe ntibizosubira no kugenda neza, uzogira ingorane zikomeye cyane. Ndafata ndandika, ndasaba ikigongwe, ndandikiranye n'icubahiro, ndasaba ikigongwe. Hama rero numva n'irindi jwi rirambwira ati ntibikwiye, ahubwo kubera nyene uba wari mu bugarariji bukomeye cya wandika n'abandi woba warakomerekeje muri ivyo bintu ugenda ubasaba imbabazi. Ndabandika bose umwe wese kuvyo yarasanzwe ajejwe, ndamushikira ukuri ncanumva ndabohose. Haleluya. Hama kugira rero ngo bigende neza numva ijwi rimbwira ko ntegerezwa kwiga Bibiliya. Mfata rero ingingo yo kwiga Bibiliya, gusoma ijambo ry'Imana no kwiga Bibiliya kugira ngo ntahure ivy'Imana, kuko ngo kubaha uhoraho ngo niryo tanguriro ry'ubwenge. Ndavuga ati reka ubu bwenge rero ndabuvome muri Bibiliya. Ndafata rero ndaja muri Bibiliya ndasoma ndiga ishure rya Bibiliya, hama ndaronka na diplome. Ntangura kuza ndakorera Imana. Hama Imana rero ko yambwira gusenga, sengeranya kuba umukuru w'igihugu, nyene icubahiro umukuru w'igihugu, nkasenga mugabo nzi ingene nshobora gusenga, kuko kera nasenga ukuntu nyene, ariko Imana iranshoboza. Ndaja mu byo gusenga, ndasenga. Hama haragera igihe rero, igihe cy'ama manifestation yatanguye muri iki gihe amatora atanguye. Hama rero ndabona abandi bariko baragarariza nkuko nanje nahora ngarariza. Ndavuga Mana, wewe niwe wankuye hariya hantu, unkura hariya hantu urambwira ati ntimukakore ku muntu kubona robanuje amavuta, kandi ukuganza kose kuva ku Mana. Mwami niwe wambwiye ngo subireyo, none ndagusavye wewe wenyene uze wiyerekane kuri Imana. Ndashaka mbwira n'abandi baba bari muri uko kugarariza abaganza, burya icyo Imana yatoranije ntushobora kukigwanya ngo gishobore. Haleluya. Twaragerageje byaranse, kandi n'abakozi b'Imana nabo barabivuze yuko nabo nyene barabonye ubukuru bw'Imana, barabonye ko Imana yamaze kumuhezagira unyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu. Hama nabo baza babivuga, bakaza bakonfirma ivy'Imana yavuze. Rero nashaka nsabe n'abandi, nukuri ubu byaravuzwe n'umukozi w'Imana yarabivuze, ntibaze jewe narabigira ntaho bampanura sinumva, mugabo ubunya nanje ndi ngaha kugira ngo ndababwire ubuzobandanya nakazi kiwe, bazokwihurira n'Imana yo mwijuru. Kandi aka kanya Imana impaye kwari kugira ngo ndababwire, kugira ngo nyabuna ahubwo bamusengere, basenge bavuge ati Imana, aya masezerano wadusezeraniye turakeneye kuzoyabona shika. Bamufata amaboko, kandi turazi yuko ngaha mu Burundi amasezerano batubwiye Imana yari yamaze kubivuga ko tuzoba source de bénédiction mu yandi mahanga yose, ahubwo baze bayinjiremwo kugira ngo nabo bazobe bamwe mu bazotwara ubutumwa bwiza hanze. Rero mube muvyumva, abavyumva Imana ibahezagire, kandi abashobora gufata ingingo ntibyoroshe kuyifata, birasaba ikimazi, ni ukufata ingingo hama ukifatanya aho Imana ishize ikiganza nawewe uhashira ikindi. Igice ca mbere c'iki kiganiro kigarukiye ngaha. Imana iziga mu Burundi naho kundwiza mu gice ca kabiri kizoba kirimwo intahe ya Kizigenza n'umutambukanyi wiwe.